Mu Burundi n'ahandi hantu hatari hake kw'isi biteguriye kubona cryptocurrency ya Pi NETWORK ija ku isoko ikabahindurira ubuzima. Abatari bake kw'isi baramaze kwizera ko Pi NETWORK ari umushinga mwiza uzofasha guhindura ubuzima bw'abatari bake. Abenshi bayizeye gusumba ayandi mafaranga yose ari mw'isi muri kano kanya. Muri bo harabizeye ko na Bitcoin ubwayo atagaciro izo bifise ku buhangange bwa Pi NETWORK. Iki cizere kingana uku nguku abakoresha Pi NETWORK bagikuye hehe? Ninde yabijeje ko Pi NETWORK ishobora guhindura ubuzima? Ifaranga rikorwa biturutse kugukanda ahantu winjiye muri application ya Pi NETWORK maze ukaba witeze ko umunsi umwe uzobona umusaruro. Iyi ngingo ni imwe ituma abatari bake bakoresha Pi NETWORK biteze kubona igiciro ca Pi, kizera ko ari naco conyene kizoshobora gutuma ivyo bizeye imyaka n'iyindi kuva Pi kija ku isoko. Uyu munsi tuvugana abantu bose bari kw'isi bakoresha Pi NETWORK bararenga miliyoni 60. Muri bo abarenga miliyoni 10 n'abanyafrika, ariko kandi muri izo miliyoni 60 abashika miliyoni 35 bo bantu bakoresha Pi NETWORK mu buryo buhoraho, bagahora bafyonda kuri application ya Pi kugira ngo baronke amatoken. Uhora wumva bavuga ejo canke hirya ejo nzoba mu miliyarderi biciye muri Pi NETWORK. Aka kajambo gakoreshwa cane n'abantu bazi Pi NETWORK, bayimenye, bayigishijwe, mbere bayigisha n'abandi. Bahora bahamagarira abagenzi babo kuyiconnecta kuri Pi NETWORK maze nawe baronka amatoken. Iki cizere nta handi hantu na hamwe kiva atari muri Bitcoin. Abenshi muri bo babonye Bitcoin ukuntu yasohotse mu butaka atagaciro na kamwe ifise, ubu ikaba ifise agaciro kangana n'ibihumbi 100 by'amadolari y'abanyamerika, kaba hafi miliyoni 250 z'amafaranga y'amarundi uvunjije kuri Toya Bank. Uvunjishije kuri marché noire hoho miliyoni 250. Aka gaciro kangana uko kakomotse ku busa byagenze gute? Ni gute Pi NETWORK nayo abayizeye bakayikora nk'umushinga bazoronka amafaranga yabo? Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro muze mumenye ukuntu Pi NETWORK agaciro kayo kazoboneka, menye ninda azotanga agaciro ka Pi NETWORK, uburyo bizogenda kugira ngo Pi NETWORK igumane agaciro canke igere kure cyane gusumba uko mubikeka. Ndabahaye ikaze. Jenda bashikiriza kino kiganiro nitwa Jean D'Arcy abasanzwe n'umwanditsi mu bijanye na cryptocurrency, mu iterambere mu bijanye n'ikoranabuhanga hamwe n'ubushakashatsi bw'isi ya none muri rusange. Ndabahaye ikaze. Kimwe mu bintu bisamaje abakoresha Pi NETWORK muri kano kanya ni kuzobona nk'umunsi umwe Nicolas Kokaris ahagurutse mu ntebe ye akababwira ati cryptocurrency yanyu ubu tuvugana iri kuri aya mafaranga. Ico kiringo baciteze gusumba ibindi bintu byose. Ariko rero birasa n'ibiterwa n'ukuntu batazi neza ingene vya cryptocurrency bikorwa. Ariko nawe nimba uri mu bizeye ko Nicolas Kokaris canke Dr Sheng Diaofan abagabo bakreye cryptocurrency ya Pi karibo bazotanga igiciro, uracari kure cyane mu bijanye no gusobanukirwa ivya cryptocurrency, kuko nta na rimwe cryptocurrency yayo yose canke irindi faranga ritari rya guverinema risohoka rifise agaciro kazo. Agaciro kazotangwa na mwebwe nyene aba pioneers, abantu bakoresha Pi NETWORK, abantu basanzwe, abanyene bizeye Pi NETWORK bakayimenya kare bakayikoresha. Nimwe muzotanga agaciro ka Pi. Iyo mvuze ko ari mwe muzotanga agaciro ka Pi, ntatse kuvuga umuntu wese afise Pi NETWORK muri kano kanya canke umuntu wese azoba yiteguriye kuzigura. Ndabaha akarorero nk'umuntu yari kuza muri 2008 akabwira abantu bakoresha Bitcoin ati mu 2024 izabigurwa amadolari 100,000. Uwo muntu baba baramufashe bakamufunga canke bakamukubita. Ni naryo kosa ryama riba buri gihe iyo cryptocurrency nshasha igiye ku isoko. Abantu benshi baba bibaza yuko igiciro cayo kizoshingwa n'abantu bajejwe umugambi canke iyo projet. Igitangaje nuko buri gihe igiciro ca cryptocurrency cama gitanga n'abagiye mu mushinga maze bakawizera bakawukora. Abawukoze na cane cane abiteguriye kugura izo cryptocurrency. Kugeza ubu mufise ikibazo kimwe muti ni gute cryptocurrency ya Pi izobona amafaranga? Ni gute tuzomenya ayigiye gugu? Muri rusange cryptomone zose zikora kumwe. Iyo cryptomone rero igiye ku isoko ikamara gushobora kugurishwa, igahabwa agaciro ko gushobora kugurisha ku isoko rusange, ayo benshi bita ama échangeur, igiciro cayo ca mbere tangwa n'igitigiri c'amatoken canke amajeto amaze gushigwa habona n'abakoze umushinga. Abakoze umushinga muri ico gihe ni mwebwe. Abantu bose bafise Pi NETWORK ikija ku isoko bwahita bayisohora. Pi NETWORK nta gaciro ishobora kuronka. Abantu bibitse ko Pi NETWORK muri kano kanya ni benshi cyane. Nk'ubu mu gatondo musohotse mukumva Pi NETWORK irikira hanahanwa nk'amafaranga kuri za échangeur, mwese mugahita muyishora. Nta muntu numwe yabayiteguriye kugura Pi NETWORK. Pi NETWORK yahita imera nk'umuntu yashoye ibijumbu ku isoko maze agasanga bose bashoye ibijumbu, atanumwe yiteguriye kugura ibijumbu. Muri uwo mwanya ibijumbu byaba bizimbutse gusumba ikindi kintu cyose muri iyo soko. Pi NETWORK yahita imera nk'ivyo bijumbu. Iyi ni ingingo rusange ku masoko yose yigenga. Amasoko yigenga ayo bita ama marché libre agengwa n'ikintu bita l'offre et la demande. Ni bande bashoye, ni bande bakeneye kugura. Iki ni naco catumye Bitcoin yisanga mu bicu. Abantu bakoze Bitcoin ikiri kubusa
bakayikora mu 2008 bari bazi ko ikintu bafise ari cy'agaciro cyane gusumba uko babikeka. Bitcoin yaje kuja ku isoko maze bose banka kugurisha. Bamaze kwanka kugurisha, wari yarakoresheje Bitcoin canke abandi bantu bari bizeye ko Bitcoin izabona agaciro, bari biteguriye kugura. Bashoye amafaranga menshi cyane muri Bitcoin maze bayigura atayihari, Bitcoin irabura, Bitcoin ihita agaciro. Yagize agaciro bitewe n'ukuntu abantu benshi bari biteguriye kuyigura, abayigurisha batiteguriye kuyigurisha. Mu yandi majambo, ninde muntu yiteguriye kugura? Mubona ari bangahe biteguriye kuyigurisha? Ni nayo mpamvu ibiciro vya Pi bitaraja habona, kuko itaraja ku isoko ngo tumenye nimba abantu bose bafise Pi network bashaka kugurisha canke nimba abandi bantu batayifise bose bashaka kuyigura. Ico kumenya c'agaciro kuri iki kintu nuko ama entreprise yose ya cryptomone na Pi network irimwo, nuko bifuza yuko abantu bafise amajeto canke ama token boyibikako. Hari ababizi kunsumvya bagerageje kudandaza Pi network bitanyuze mu mategeko, bahise bugarirwa konte zabo, bahabwa ikiringo c'imyaka 100 zo kudasubira kugururwa kugeza iyo myaka 100 iheze. Barindiriye yuko imyaka 100 ihera akaunti zabo zisubire zuguruke. Bivyerekana ko Pi network rero ifitiye agashavu kenshi umuntu wese agerageza guhana Pi network bitizewe, kuko ari navyo bintu bituma cryptocurrency itakaza agaciro canke igatakaza icizere co kugira agaciro. Bitcoin mu myaka yabo ya mbere bazi ukuntu iyo ufise ikintu c'agaciro ugerageza kucibikako kugira ngo kibanze kigira agaciro cane. Ubwabo bari bizeye ko iyi projet izagira agaciro gusumba uko babibona. Ikindi kintu ca gatatu cerekana agaciro canke gitanga agaciro kuri cryptomone n'abapartenaire. Abafatanya bikorwa batuma cryptomone ireka kuba ihuriro ry'abantu muri rusangi, ariko ikaba business mu buryo bwa nyabwo, ikareka kuba digito isanzwe ariko ibikoresho abantu bakoresha mu nganda canke abandi bantu bakoresha bahanahana ibidandazwa vyabo, kikizekwa gose kikagera aho kigura ibintu bifadika. Mu bihugu nka Korea y'Epfo hari abantu benshi baba bafatanya bikorwa ba Pi network, bazi ukuntu Pi network ikora maze bakayizera, bagafatanya ibikorwa mu kwamamaza no mu guhana ama cryptocurrency ya Pi. Kuronka abafatanya bikorwa rero muri business za cryptocurrency no kuronka abo mushobora gukorana, bikreya ico bita ecosystem. Ecosystem ni uruhurirane rw'ibintu runaka bidateye kimwe canke bidakoze kumwe, ariko byose bifise intego isi inyungu runaka bironka kubona bihuriye hamwe. Ni naco Pi network iri kirakora, ecosystem ya Pi. Wewe nk'umuntu wakoze Pi network witonze, uzoshobora kuba mu milliardaire kubera hari uwundi muntu akora imodoka hariya yizeye guhanahana imodoka ziwe binyuze muri Pi network. Wewe wakoze Pi network ushobora kuba mu milliardaire biciye mu isi ya technology nshasha no mu gukoresha urubuga ruzwi nka web 3. Ico kumenya rero ni kimwe, nuko ata muntu numwe azohaguruka mu ntebe yiwe nka Nicolas Kokalis canke Dr. Sheng Diao ngo bakubwire ngo Pi network izosohokera ku mafaranga yangaya, ariko umenye kare wewe nyene ubwawe nk'umuntu w'umupioneer uzogira uruhara mu kugira cryptocurrency ya Pi yiha agaciro. Ico bagusaba no kugumana Pi network no kugumana Pi token zawe, ukazigumana muri wallet canke handi hantu naho zibitse neza. Guma ya code baguha ugurura mainnet kandi ukizera ko igihe cyose uzaba ugifise Pi network amahigo uzaba yafise. Birashoboka ko ekipe ya Pi network ishobora gutanga igiciro bigitangura, ariko mwese muciye mufata ama Pi network yanyu mukayashora ku isoko nahita itakaza agaciro. Ni wabona abayikeneye ari benshi, Pi network izabona agaciro. Icizere kizoba hagati y'abakoresha Pi network maze bakabona ko ari ikintu cizewe, atari umuntu wese yapfa kuciba canke ngapfe kugihanahana bidaciye mu mategeko. Nimba nawe uri mu bakurikiranye video kugera ngaha, ndaguhamagariye gukora subscribe kugira ngo n'izindi video zo hanyuma uzoshobore kuzikurikirana uzironke mu bambere. Ndaguhamagarira no kuguma kuri channel kugira ngo ivyo tuzogenda tuganira nawe uzobironke mu bumenyi butandukanye. Ciao naho butaha.